Imana kuri aya majambo twumvise atwehamagara canke atwegzorota twinginga. None rero tugomba twongere ko ayandi majambo y'Imana dusoma dutanguriye hariya mu cete Paulo yandikiye Abanyefeso igice ca 5 abariho duhera dusome dukura urufatiro rw'amajambo y'Imana tugiye kongera kuganira muri aya masaha. Ephésiens 5 verset 10 niho tugiye gutora urufatiro rw'ijambo tugiye kuganira aya masaha, twongera kuri aya tumaze kumva aciye mu ndirimbo, aciye no muri iri jambo ritwugururiye. Ngira ngo twahashitse dusome Abanyefeso 5 ku murongo w'10, havuga ngo mumenye neza ibihimbara umwami wacu. Yesu nashimwe. Amen. Amen. Urufatiro rw'amajambo tugiye kuganira ni apere, ni iri jambo riduhamagara ngo tumenye neza ibihimbara umwami wacu. Aha ku murongo wa 11 acavuga ngo kandi ntimugafatanye n'ibikorwa birumvye vy'umwiza, ariko cane cane mu biserure. Mugabo tugiye guhagarara kuri iri jambo rivuga ngo mumenye neza ibihimbara umwami wacu. Arumva ko ijambo atari kubimenya gusa, no kubimenya neza. Kumenya neza ibihimbara umwami wacu nivyo tugomba twibukanye muri aka kanya gato dufise, twibukanye ibihimbara umwami wacu. Ko twumvise ko Paulo yandikiye abo Banyefeso amajambo atari make, muri ayo ashiramwo iri jambo rivuga yuko mu byo bakwiye kumenya ari kumenya neza ibihimbara umwami wacu. None ibihimbara umwami wacu twebwe turabizi, ariko twagomba muri kano kanya tuvyibukanye, twibukanyemwo ibitari bike. Tugomba rero tuvugane kuri ibi bintu nka 4 canke 5 bihimbara umwami wacu, kugira ngo tuvyibukanye tubimenye neza, hanyuma dusuzume yuko ibihimbara umwami wacu ari vyo turimwo, ari vyo dukora, ariko bimeze. None rero dusome hariya icambere muri ivyo bihimbara umwami wacu. Dusome hariya mu Baheburayo igice 11 ku murongo wa 6. Icambere mu bihimbara umwami wacu, kubimenya ni vyiza cane, kandi kubishira mu ngiro navyo birushiriza kuba vyiza. Dusome rero icambere mu ari Abanyefeso Abaheburayo igice ca 11 ku murongo wa 6 n'umurongo benshi muzi duhora dukunda kwifashisha. Umurongo wa 6 uvuga ngo, Abaheburayo 11 ku murongo wa 6 bavuga ngo kandi utizera ntibishoboka ko ayihimbara, kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho, igaha impera abayirondera. Aha kimwe dukwiye kumenya neza mu bihimbara umwami wacu, icambere ni ukwizera. Kuko utizera ntibishoboka, ni impossibilité absolue yuko ahimbara Imana. Kwizera ni kimwe mu bihimbara umwami wacu. Tumenye ko kwizera ari ikintu gihambaye cyane mu bintu bihimbara umwami wacu, kuko iyo ni critère ica naho wokwiza ibindi byose, haba ibi tugiye kuvugana n'ibindi tutaja kuvugana, n'ibindi bantu bashobora gukora, havuyemo iri jambo ryitwa ukwizera ntibishoboka. Niko Bibiliya ivuze, utizera
ntibishoboka ko ahimbara Imana. Nta muntu ashobora guhimbara Imana paraza ngo asange yahimbaye Imana atizeye, kuko uwegera Imana ni ngombwa amenye ko iriho, kandi ibyo abantu bashobora no kubimenya, mugabo amenye nuko impera abayirondera. Ukwizera rero, iyo umuntu adafise ukwizera, naho yokora ibintu byinshi byiza, ntaza guhimbara Imana, kuko utizera ntibishoboka ko ayihimbara. Kandi hari abantu batizera bakora ibintu byinshi byiza, mbere boshobora kubikombara n'abizera, ugasanga bakora byinshi byiza gusumba n'abatizera. Mugabo utizera naho yokora ibintu byinshi byiza gute, ntibishoboka ko ayihimbara. Igihimbara Imana ni kwizera. Imana inezerezwa n'abayizeye. Ikindi gihe Yesu yarabonye umuntu yizeye wari umunyamahanga, aratangara rwose, aranezerwa. Muri hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, bishobora kuba byanditswe no mu izindi evanjili, igihe Yesu yabona umusirikare w'umuroma yizeye, ntabwo yakora ibigezezwe n'ibyagezwe by'Abisirayeli, wewe yari umunyamahanga. Aca reka dusome ahubwo kugira ngo byumvikane. Hariya ni Luka igice 4. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice 7. Dusome reka duhere hariya ku murongo wa 6. Twashitseyo, Yesu ajana nabo. Akiri kure y'inzu, wa mugabisha amutuma ko inshuti ziwe, ati mugenzi, nturinde kwigora, kuko bitambereye ko winjira mu nzu yanje. Nico catumye niyumvira ko bitambereye ko noza aho uri, ariko vuga ijambo gusa, uwo muhungu arakira. Kuko nanje ndi umuntu agendera munsi y'abaganza, mfise abasoda ntwara. Iyo mbariye umwe ntigenda, aragenda, n'uwundi nti ngwino akaza, nabarira umushumba wanje ntikora iki, akagikora. Yesu yumvise ivyo, aramutangarira, ahindukirira ishengero rimukurikiye, ati ndababwire, sinari bwabona ukwizera kungana gutyo no mu Bisirayeli. Abatumwe basubiye mu nzu, basanga wa mushumba akomeye. Yesu nashimwe. Ngaha dusomye n'uyu musirikare w'umuroma, wewe yamenye ko Yesu ari muri zone, muri sektere yiwe uwo musirikare arimo akoreramo. Hanyuma rero kubera yari afise umukozi, kandi umusirikare nama ndamukunda yarakunda n'umukozi wiwe, yana d'autre qui s'en fout. Wewe umukozi wiwe yaramubabaye, yarakunda umukozi wiwe. Hanyuma rero abona umukozi wiwe yaragwaye, amenya ko mu micungararo yiwe hariho umukiza ariko aragendagenda mu bantu, agenda akiza ingwara z'abantu. Aha ntituzi yuko uyu mushumba yari yamutumye, ntituzi ko yari yizeye nuko atari yizeye, mugabo uyu musoda wewe aca atuma abantu. Yesu nashimwe. Amen. Akiri kure y'inzu, uwo mugabisha amutuma ko inshuti, aca amubwira Yesu atarashika mu nzu y'uwo mugabisha, amubwira ati wewe ntiwirige urashika ngaha, kuko jewe niravye ntibimbereye yuko uza aho ndi. Kandi murazi yuko abayuda n'abanyamahanga batinjira mu nzu z'abanyamahanga. Ntibimbereye yuko uza aho winjira mu nzu yanje. Ariko naciye niyumvira mu mutima,
yuko wovuga ijambo gusa uri a distance, uri yaba ari igihe twari kuvuga ngo en ligne, ntibikeneye présentiel, même en distanciel ça fonctionne. Mpora nibaza nti iyi ni reference kweri, iyi ni base y'iyi plateforme yacu, kubera ntibikenera présence physique, si contact physique ituma ibintu bigenda neza. Uyu musirikare w'Umuroma ahishurirwa yuko bitanesesita en contact physique ivy'imwemwe n'ijambo. Abwira Yesu ngo wowe vuga ijambo gusa wibereye ngaha nyenura. Iryo jambo ni warivuga riraza guproduisa des effets loin. Biraza ni jambo rishika kure. Wowe uvuze ijambo gusa, ubushobozi bw'ijambo ryawe burarengana aho ugeze ijwi, buraza kugenda ubushikira umushumba wanje yagwariye aze gukira. Ivyo yari avyizeye. Hanyuma rero Yesu abonye uko kwizera, Yesu yumvise ivyo, Bibiliya yavuze ngo aramutangarira kweri. Yari afise ukwizera gutangaza Yesu, aramutangarira, aca avuga ngo mwiyumvire namwe ukwizera na Yesu atari bwabone. Yesu avuga ngo sinari bwabone ukwizera na Yesu atari bwabone, ari ryambere akubonye. Avuga ngo sinari bwabone ukwizera kungana gutyo no mu Bisirayeli. Konsekansi y'uko kwizera nuko umushumba waje gusengera bagiye kuraba basanga kandi ari a distance, basanga yakize. Yesu nashimwe. Amen. Amen. Yesu yaranezerewe cyane abonye ukwizera k'uyu Muroma. Ukwizera kuramunezereza Yesu, aca aramuvuga ko avuga ati ndabonye un champion de la foi. No mu Bisirayeli ntabwo namwe mwiyumvire ukwizera Yesu atari bwabone, nubwo ukwizera kutabaho. Ukwizera Yesu atari bwabone ari ryambere akubonye, kuboneka kuri uyu munyamahanga. Ukwizera Yesu anezerererwa gushitse, avuga ngo ukwizera mbonye muri uyu munyamahanga ntabwo nayo sinaye bwakubone. Kandi kweri yafise kwizera. Mwe murazi ko mwisezerano rya kera muribuka wa wundi Namani ko agiye ngo umukozi w'Imana musengere, yavuze ngo narinzi ko aza gusohoka akandambika ku kiganza. Yari yizeye ko bica kuri contact y'ikiganza bamurambitse. Ukwizera murazi ko kera mwizana rya kera mu gusengera umuntu urumva murambike ku kiganza, na birazi kwivuga ko tubarambika ku biganza cyangwa baturambika ku biganza iyo turwaye. Turaba abashinga ntahe bisengera bagaturambika ku biganza, kandi murazi yuko handi bamusiga amavuta bakora ibintu nyene ibintu physique. Mugabo ngaha uyu Muroma amenya ko ata contact physique ikenewe. Yizera yuko ijambo rya Yesu, mu ijambo ryiwe harimo ubushobozi bwo gutegeka ibintu bikavaho bikagenda canke bikajaho biciye mu ijambo. Agira comparaison avuga ngo na jewe sindi na commandant supreme, mfise natangarije amwe naryanditse womenga ariko ati na jewe mfise abo ntwara. Mbwa sico yatanguriye, yari yiciriye bugufi kwe. Ntiyavuze ngo na jewe ndi commandant muhandegeka ngo abantu bagenda. Umugabo yavuze ngo na jewe ndi munsi y'abandi bantegeka. Mugabo yari muri categorie intermediaire, ndi munsi y'abantu bantegeka. Muga naje ndafise na jewe abo ntegeka. Hanyuma rero jewe abo ntegeka kuri niveau yanje ndababwiye gukora ikintu baca babikora. Ntaswe wewe uri hejuru, umwami aganza abaganza, utegetse ibintu byose. Isho utegetse cogenda, iyo ugitegetse ingwaro yirungitse yogenda. Abadayimoni ubakuye mu muntu ukabarumika mu ngurube baca bava mu muntu bakaja mu ngurube. Ivyo utegetse
byose birakumvira. Amenya ko ijambo rya Yesu riri mu bubasha bwo kwirukana indwara zikiruka. Hanyuma rero agize uko kwizera, ijambo ryanezere nirivuga ngo Yesu aramutangarira, asharatangaza imbere y'abantu ngo kuva kuva Yesu sinari bwabona ukwizera kumeze kungana nk'uko uyu musozi no mu Bisirayeli bose. Yesu nashimwe. Amen. Ukwizera rero ni kimwe mu bintu binezera Imana. Murazi ko ahantu Bibiliya ivuga ngo mbega umwana w'umuntu niyaza azosanga ukwizera mu isi. Icyo azoverifiya yanditse kwa ni ukwizera. Ukwizera niyo fondasiyo y'ubugingo bw'imwemwe. Kwizera niyo fondema, niyo nkingi principale, niyo pilier principale y'ubugingo bw'imwemwe. Kubera birivuga ko twakijijwe mu buryo bwo kwizera. Seule la foi sauve. Ni ukuvuga ikidukiza dukizwa no kwizera. Ikindi gihe Yesu yababwiye ngo igikorwa cy'Imana ni ngiki, no kwizera. Nicyo gikorwa cy'Imana. Ni mwizere Imana n'uwo yatumye. Ni ikindi cyo gikorwa cy'Imana. Icyo rero ni cyambere mu bintu binezera Imana. Umuntu rero agomba kunezereza Imana, yategeza kudevelopa iyi aspect, akarondera uburyo bwose yo developa muri we iri banga ryitwa kwizera, akabitravaya, akabikorera ko, akiyubaka mu kwizera, akarondera. Nimba turondera ibi na biri, tukarondera strategy zose zidushoboza kugira ukwizera nuko kwantretena, kuko kwizera kuraba entretena. Umuntu agakomeza ukwizera, akiyubaka mu kwizera, agashishikara kurondera ibyo kwizera, kuko kwizera ni kimwe mu bintu ni principale bihimbara Imana. Yesu abahezagire. Amen. Icya kabiri, reka dusome hariya muri Zaburi ya 51. Some 51 cyangwa umuntu adusomere hariya ku murongo wa 19. Zaburi ya 51 umuntu adusomere hariya ku murongo wa 19. Dusome mu izina rya Yesu. Ngo niho uzonezerwa n'ibimazi bitunganye, n'ibyo bimazi byoshejwe, n'ibimazi byoshejwe bidasonoye, niho bizoshikanira amamasa ku gicaniro cyawe. Zaburi ya 51:19. Ego naho nyene. Ego naho nyene. Sawa. Mugabo ijambo niko narondera. Ni ryandi rivuga ngo rivuga yuko ikimazi Imana inezererewe n'umutima umenetse. Ikimazi Imana inezererwa n'umutima umenetse, kandi umutima umurongo wa 17. ni umurongo wa 17. Okay, dusomere umurongo. Ibimazi Imana ishikanirwa n'umutima umenetse. Umutima umenetse ujanjaguwe, Mana ntuzowukengera. Yesu aguhezagire. Icya kabiri gihimbara Imana n'umutima umenetse, umutima ujanjaguritse, umutima uciye bugufi. Imana ni kimazi kinezera Imana. Umutima uciye bugufi, umutima ujanjaguritse, umutima uhindira agashitsi ijambo ry'Imana, niwo mutima Imana inezererwa. Nico kimazi Imana inezererwa. Ngaha murazi ko iyi Zaburi ya 51 iyi Zaburi ari Zaburi yanditswe na Dawidi. Hanyuma rero iyi Zaburi nibaza ko Dawidi ari mu bagize iyo experience yo kumenya, ngira niho yarinze yandika aya majambo. Avuga ngo ibimazi Imana ishikanirwa n'umutima umenetse. Umutima umenetse ujanjaguwe, Mana ntuzowukengera. Umutima
Imana inezerererwa ni umutima ujanjaguwe. Murabona iyi Zaburi, reka hariya ku mutwe w'amajambo mu Kirundi handitse ngo iyi Zaburi yahawe umukuru w'abaririmbyi. Ni Zaburi ya Dawidi yanditse hamwe uwavugishwa n'Imana Natani, yaza kuri we Dawidi amaze gusambana na Batisheba. Niho yanditse iyi Zaburi, amaze inyuma yuko yihanye, inyuma yuko agiriwe imbabazi, amaze kwihana icaha c'ubusambanyi n'ikuvisha amaraso n'ibindi vyaha biri oturu y'ivyo yakoze muri iyi context. Murabona icaha gihamagara ikindi caha. Murazi ko yakoze ububeshi, akasambana, akica umuntu, akaboreza abantu, agakora ivyaha vyinshi, kuko icaha gihamagara ikindi caha. Hanyuma rero amaze kwihana, agatangazwa n'ingene Imana imugiriye imbabazi, akumva, kubera murazi atari yumvise igihe kimwe connection iriko iramuvako. Murazi ko yavuze ngo ntunkure ko mwemu wawe yera, yumva connection y'imwemu imuvuyeko kubw'ivyaha, kuko ivyaha kiraca connection. Yesu adufashe. Amen. Icyaha kiraca connection. Icyaha kirashutuma connection n'ijuru icika. Nta kurya connection ya internet yicitse. Umuntu ubu dukoranye kubera hari internet. Hanyuma rero umuntu muri twe nk'ubu connection imucikanye, ntasura kumva ivyo turiko turavuga. Icyaha rero kirakora iyo operation nk'iyo guca connection. Rero iyo mwemu amuvuye ko Dawidi yumva ati ntunkure ko mwemu wawe, yumva connection icitse, igiye iri faible, igiye gucika, aratakamba. Rero icyaha rero kirakuraho connection n'Imana. Ubu ahandi twara twigisha ngo kirakuraho communion n'Imana. Mugabo dukoresheje ijambo connection umuja kubyumva cyane kubera necessity ya connection. Umva connection n'ijuru, icyaha kirayibruye, kigatuma ibabruye, bigatuma connection icikagurika, bigatuma idafata neza connection n'ijuru. Kandi aha abamaze kugira experience mauvaise basha bavyumva. Rero aha rero Dawidi amaze kugirirwa imbabazi, agaca bugufi imbere y'umukozi w'Imana Natani, akatura ibyaha yakoze naho yari yabanje kwigira uwera. Hanyuma rero aciye bugufi, atangazwa n'ingene Imana imubabariye. Ahandi yavuze ngo yaba ngo nari kuze n'ibintu n'amashikanwa ntibyaguhimbara. Avuga ngo aca ahishurirwa rero iri banga, aca yandika iyi Zaburi, aca avuga ngo ikimazi Imana inezerererwa. Murabona hariya muri ku murongo wa 16 avuga ngo nuko utanezerererwa ibimazi mba mbigushikani, ntuhimbagwa n'ibimazi vyoshejwe. Ibimazi Imana ishikanirwa n'umutima umenetse, nivyo bimazi Imana inezerererwa. Rero umuntu yubaha Imana, umuntu afise umutima uciye bugufi, atikomantaza umutima imbere y'ijambo ry'Imana, yumva ijambo ry'Imana agahinda agashiritse akaryumvira, atsinzwe ati ndatsinzwe, ntiyingire uwera kandi yatsinzwe. Murabona Imana iranezerwa umutima. Niwe watumye ab'Ininewe badahona mu gihe c'uwavugishwa n'Imana Yona, kuko umwami wabo yaciye aca bugufi, aca yisiga umunyota komesi sembore, aca yambara igunira kuri impuzu z'ubwibone, yumva ko Imana asaba imbabazi, Imana icirabagirira imbabazi, ikizigisagara ciwe. Umutima rero umeze nk'uwa Dawidi, umutima utonekara, umutima ubabazwa n'icyaha, umutima wihana, umutima uciye bugufi, niwe Imana inezerererwa. Ni ikintu kinezera Imana. Umuntu rero agomba kunezereza Imana, ni ngombwa ace bugufi, atsinzwe yemere ko atsinzwe n'ijambo ry'Imana, ace bugufi, asaba imbabazi, yature, asengerwe, asubire muri connection parfaite n'Imana. Umuntu yiyumije agatinya ngo abantu bovuga, akibaza, hari n'abibaza ngo abakozi b'Imana ngo bahava bambona ukundi, bagatinya kwiha.
mugabo umukozi w'Imana ugiye kwihana nta kundi akubona ko umutima uciye bugufi unezera Imana, nta bindi, nta arrière pensée, nta kundi umukozi w'Imana aza kukubona, akubona nk'umuntu aciye bugufi, nta bindi. Hari abatinya kwihana kwe canke bakaja kwihana hariya na hariya kubera atinya, yibaza ngo umukozi w'Imana ngo yohava mbona ngo. Iyo umuntu aciye bugufi rero ntiyibaza uko, atsinzwe n'ijambo ry'Imana, yumvise umutima uri kuramuseka, aca bugufi akihana, akatura, akasubizaho connection n'ijuru. Yesu nahabwa icubahiro. Ica gatatu, Amen. tugomba dusome hariya, ica gatatu dusome hariya Abaheburayo 13. Umwe adusomere Abaheburayo 13 ku murongo wa 16. Hébreux 13 verset 16. Isoni w'izina rya Yesu. Kugira neza no kugira ubuntu ntimukavyibagire, kuko ibimazi bimeze bityo ari byo bihimbara Imana. Yesu aguhezagire. Kugira neza nugira ubuntu nimugire gute? Mukavyibagire. Nimukavyibagire, kuko ibimazi bimeze gutyo ari byo bihimbara Imana. Ibimazi bihimbara Imana twumvise muri uyu murongo w'Abaheburayo 13 umurongo wa 16 ni bibiri: ukugira neza no kugira ubuntu ntimukavyibagire. Yesu adufashe cyane. Amen. Umuntu yavyibagiye rero ijambo ry'Imana riratwibukije ntitukavyibagire. Ni umuntu agomba guhimbara Imana. Ibimazi bihimbara Imana ni ukugira neza no kugira ubuntu. Kugira ubuntu hariya Yesaya wewe yanditse hariya muri Yesaya 32 ku murongo w'8 umuntu asomere. Yesaya 32 umurongo w'8 kuri iri banga ryo kugira ubuntu. Ariko umunyabuntu imigabo yiwe no kugira ubuntu, kandi uko kugira ubuntu azogushishikara. Yesu aguhezagire. Umunyabuntu. Aha rero Imana iranezererwa n'abanyabuntu. Ni ukuvuga umuntu agira ubuntu akabishishikara, kubera umuntu ashobora kugira ubuntu ponctuel rimwe. Mugabo umunyabuntu imigabo yiwe c'est projet, imigabo yiwe ni muri projet ziwe, ni ukugira ubuntu hanyuma kandi akabishishikara. Si ukubikora rimwe ngo narigeze kugira ubuntu sawa, none ntuvyibagire n'ubu ubishishikare. Hariya Abaheburayo bandikiwe ngo ntituvyibagire, ntimwibagire ivyo kugira ubuntu. Ngaha naho Yesaya avuga ko umunyabuntu ari ni eta y'umuntu, ni umunyabuntu imigabo yiwe ni ukugira ubuntu kandi akabishishikara. Ariho nagomba ndabinginge, kandi ivyo ndabingingira naje ndavyingingira, nimuze tugire konkete y'iyi stati imbere y'Imana yitwa umunyabuntu. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Amen. Amen. Ijambo ryatwugururiye ryavuze ngo ntiturinda kuvuga amajambo menshi, mugabo ngo inyifato n'ingeso n'ingena tumeze byoshobora gutuma abantu bifuza kumera nk'uko tumeze. Muri ivyo twokwerekana no kugira ubuntu. Ubuntu buturange, kugira ubuntu bibe statu yacu, kugira ngo umuntu ahinduke umunyabuntu afise de projet. Haleluya. De projet zo kugira ubuntu kandi azishishikare. Umuntu birashoboka ko ari ama projet y'ubuntu watanguye hanyuma ukayahagarika. Ijambo ry'Imana rivuze ngo nubishishikare, nushishikare projet y'ubuntu, kuko kugira ubuntu si ikintu coroshe. Ni ibintu biri ni ibintu sacrificiel, ni ibintu bigusaba sacrifice, si ibintu biri automatique mu muntu. Mugabo
proje z'ubuntu watanguye canke izo wagomba utangure nuzishishikare zishigikiwe n'Imana. Mwemwe aravuga ngo ubuntu, umunyabuntu, proje ziwe n'ubuntu kandi arabishishikara, ntabicira hagati, ntabireka ngo ni kubera ingratitude yabugiriye ubuntu. Ushaka kugirira abantu ubuntu benshi baguhemba bagira nabi neza, baguhemba ibibi cyangwa baguhemba indifference, ukarindira ko bashima ntibashime. Mugabo wewe ivyo ntibikubuze gushishikara ngo ute statut yawe yo kuba umunyabuntu. Nagomba ngo muze dushishikare ivyo kugira ubuntu, tubishishikare kandi tubiteramiye, ari projet, atari ibintu vyitayemwo, atari ibintu ponctuel gusa, mugabo tube abanyabuntu, tugira ama projet y'ubuntu. Yesu abahezagira. Amen. Kuri iri jambo muribuka, reka dusome ntitwoharengana naho umwanya uri kuragenda. Dusome hariya mu byakozwe n'intumwa igice c'icumi. Aho mwavyumvise ivyo tugomba tuvuge, mwe muyaciye bibabwiye naho noca ndeka. Mugabo reka twasome ibyakozwe n'intumwa 10 ku murongo wa mbere gushika kwa kane. Umuntu adusomera. Usome. I Kayisariya hari umuntu yitwa Koruneliyo, umugabisha w'abasoda 100 wo mu ngabo zitwa Abanyitaliya. Yari umuntu yubaha Imana, akayitinyana n'abo mu nzu yiwe bose. Yagirira abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudasiba. Abona yeretswe imbonankubone umumarayika w'Imana yinjiye iwe, hari nk'isaha 9 z'umunsi. Aramuhamagara ati, Koruneliyo. Nawe amukanurira amaso, afise ubwoba aramubaza ati, niki ga mwami? Aramwishura ati, gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byaduze biba icibutso imbere y'Imana. Yesu aguhezagira. Amen. Urabona uyu illustration parfaite y'umuntu yagira ubuntu. Mugabo murabona aha ntiyagira ubuntu gusa, mubona ko yubaha Imana akayitinyana nabo mu nzu yiwe. Hanyuma rero akora ibintu bibiri, agasenga akongera akagirira abantu ubuntu. Hanyuma rero muri raporo yazanywe n'umumarayika w'Uhoraho, yabonye yeretswe imbonankubone masaa 9 yo kumuraba. Aramuhamagara ati, Koruneliyo. Nawe akamukana ati, sabwe. Aca ati, niki ga mwami? Aca mubwira, amwishura ati, gusenga kwawe n'ubuntu bwawe vyaduze biba icibutso imbere y'Imana. Nuvuga ubuntu no gusenga byabaye amonima imbere y'Imana, icibutso caduze imbere y'Imana, kigizwe n'ukugira ubuntu abantu. Ubuntu rero no gusenga biraduga bikamera nk'icibutso imbere y'Imana. Imana rero iranezerwa n'ubuntu no kugira ubuntu, bituma Imana iri mu ijuru ifata ingingo yo gutuma umuntu kwa Koruneliyo, kugira ngo kuri ubwo buntu Imana yagiriye abantu, nawe Imana ibimwishura akiri mw'isi, imwishura kumwuzuza mpwemu yera nabo mu nzu yiwe. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Amen. Amen. Ukugira ubuntu abuhererwa impera y'igitangaza akiri mw'isi. Imana imutuma ko umuntu kugira ngo yuzure mpwemu yera akiri mw'isi. Yesu nahabwe icubahiro. Amen. Amen. Reka tuvuge ikindi gikurikira, dusomye hariya muri Luka 10 ku murongo wa 14. Luka 10 ku murongo wa 17. Chapitre 10, verset 17 Ku murongo wa 20. jusqu'au verset 21. Abahabonye bangutse gusoma.
Dusome mu izina rya Yesu. Bamwe 70 bagarutse, Yesu ashima Imana. Nuko bamwe 70 bagarukana umunezero bati, mugenzi, abadayimoni nabo baratwumvira mu izina ryawe. Arababwira ati, nabonye Satani avuye mu ijoro akoroka nk'umuravyo. Ehe, mbahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo, n'ubwo kunesha ubushobozi bwa wa mwansi bwose, kandi nta kintu kizogira ico kibagira na gatoya. Ariko nimunezerwe nuko izo mpwemu zibumvira, yamara munezererwe nuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Uwo mwanya anezererwa cane muri mpwemu yera, aravuga ati, ndaguhimbaza Data, Mwami w'ijuru n'isi, kuko ivyo wabihishije abanyabwenge n'abahanga, ukabihishurira inzoya. Egome Data, kuko washimye ko biba bityo imbere yawe. Amen. Yesu aguhezagire. Ngaha ni majambo maremare, mugabo ngaha ndagomba mubone mu kimwe mu binezereza Imana, mu bintu bihimbara Imana, niyo abantu bazanye raporo nziza y'ibikorwa by'Imana. Iyo raporo y'ibikorwa, abantu bazanye raporo y'ibikorwa by'Imana ikaba imeze neza. Ngaha abantu bazanye raporo de mission. Ngaha murazi ko Yesu yari yahaye mission abigishwa biwe, abadiviza en groupe de par binôme, abarungika babiri ngo bagende kuvuga ubutumwa hano. Hanyuma rero bazanye raporo de mission nziza. Haleluya. Bamubwira bati byagenze neza, raporo iri bien, abantu twababwiye ubutumwa bwiza, ingwara twabasengeye bakize, kandi n'ikindi kintu kidasanzwe twabonye n'abadayimoni mu izina ryawe twapfa kuvuga bagahunga bagaca batwumvira. Hanyuma rero Yesu abonye bazanye iyo raporo, aca ababwira ngo nta problem, naho nabonye Satani wewe atanezerewe ibyo mwakoze, namubonye amanutse avuye mu ijuru nk'umuravyo. Abo nta Satani bari babonye, bari bafite umunezero w'ibyakoretse gusa, batazi ko imbere ibikorwa kenshi iyo habaye reisite y'ibikorwa by'Imana haravuka n'amagerageza. Inyuma ya reisite haraza amagerageza. Hanyuma rero bo ntibabona iby'inyuma yaho, babonye banezerewe gusa ko byagenze neza. Ngo Yesu abona muri kazoza, arabona ko imbere hari amagerageza, abona ngo Satani akorotse nk'umuravyo, ashavujwe n'ivyo bahejeje gukora n'amasikse bahejeje kugira. Mugabo basha babwira ati, ne vous inquiétez pas, ndabahaye ububasha bwo ku mpwemu zose zihumanye. Hanyuma rero agajamura ko ndarondera ni ngo acara nezererwa cane muri mpwemu yera. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Bega twozana twese raporo ko natwe yadutumye, raporo de mission. Mubona Yesu yonezererwa muri mpwemu yera, agatangaza amatangazo nk'aho yatangaje. Umuntu wese azanye raporo y'ivyo Yesu yamutumye. Iyo umuntu akoze ico Yesu yamutumye, iyo umuntu akoze ico Imana yamutumye neza, Imana iranezerwa cyane. Imana irahimbagwa n'abayumvira bagakora ibikorwa yabahamagariye. Umuntu akoreye mu muhamagaro wiwe, umuntu yumviye ijwi ry'umuhamagaro agakorera mu muhamagaro wiwe, agakora iby'Imana yamubwiye nk'uko Imana yabimutumye, azanye raporo, Imana iranezerwa. Ngaho yari yabatumye kuvuga ubutumwa bwiza, ngo mubabwire iby'ubwami. Senteze bazanye ya raporo iranezera Imana. Imana rero irahimbaga na raporo nziza y'ibikorwa by'Imana, y'abantu bumviye mission, bemeye mission Imana ibahaye, bakayikora neza, bakazana raporo. Ivyo birahimbara Imana kandi iranezerwa. Ari muri Luka 15 ku murongo w'10, umuntu abangutse badusomera, umuntu adusomere ibintu bihimbara Imana. Hariya 15 umurongo w'10. Usome. Ndababwire uko niko haba umunezero imbere y'abamarayika b'Imana kubw'umunyabyaha umwe yihana.
iyo umunyabyaha umwe yihanye imbere y'Imana, abamarayika imbere y'Imana baranezerwa. Ni ukuvuga iyo rero umuntu agomba kunezereza Imana aza kurondera abantu bihana. Iyo aba bari batumwe kurondera abantu ngo babwire iby'ubwami, basenda abadayimoni, bakize indwara, hanyuma bazure abapfuye, hanyuma basenda abadayimoni, ni ukuvuga yari mission evangelique. Rero iyi mission evangelique objectif yayo ni uko abantu bihana. Hanyuma rero iyo umuntu umwe yihanye mu ijuru, abamarayika imbere y'Imana haba umunezero utovuga. Mu bintu rero binezereza Imana ni ukurondera abakizwa. None rero nimuze tubarondere, ubundi muri ibyo bavuze ngo muze tubarondere barazigirijwe. None rero tubaronderane umwete, namba tugomba kunezereza Imana, ko Imana ihimbagwa, nimuze turondere abandi tubarondere barazigirijwe, kuko umwe wenyine nabonetse mu ijuru. Nanjye nibaza ati mu ijuru hama umunezero, hama amafete kwera, kubera mu ijuru nta munsi worenga mu isi ata munyabyaha umwe yihanye. Iyo rero umuntu yihanye mu ijuru baranezerwa, Imana irahimbagwa no kubona abantu bavuye mu byaha. None rero nimuze tubarondera abakiri muri byaha, kugira ngo Imana inezerwe, dutere umunezero ijuru kubwo gukora mission Imana yaduhamagariye. Icanyuma dusome hariya muri Matayo 22 niho tuca duhereza. Matayo 22 ku murongo wa 37 gushika ku 39. Wahabonye dusomere. Yesu nashimwe. Amen. Amen. aramwisuza ati mukundishe Uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose n'ubwenge bwanyu bwose. Ibyo ni byo bwirizwa rya mbere. Hari irindi rya kabiri rimeze nka ryo, ni iri: mukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda. Yesu aguhezagire. Ica nyuma twohereza ko naho hariho n'ibindi, ni iki citwa urukundo canke amour vrai, urukundo rwa vrai, urukundo rw'ukuri, urukundo atari uruheyiheye. Hanyuma rero Imana ivuga ngo ibwirizwa ni principal, ngo mukunda Imana. Ibyo sinja kuvyensista ko ibyo gukunda Imana, mugabo irindi riza kudufata ni rigira kabiri, ngo irya kabiri ngo ukunde mugenzi wawe, kuko Bibiliya yavuze ngo nirindi rimeze nk'iryo rya mbere, binganya force, bimfise meme forme. Ni ukuvuga gukunda Imana no gukunda mugenzi wawe. Ngaha mugenzi wawe rero ni vaste. Mugenzi wawe ahera mu nzu iwawe, umugore wawe, umugabo wawe, abana bawe, abavyeyi bawe, abo muvukana. Umugenzi wawe ahera ngaho nyene, kandi akarenga izo mbibe z'umuryango, agatandukira n'abandi baba etraje. Hanyuma rero avuga ngo mukunde nk'uko wikunda. Ni iyo Imana ibonye umuntu afise urukundo, akunda Imana agakunda n'abantu, iranezerwa, birahimbara Imana. Ahandi hariya mu Baheburayo 13 murongo wa 1 uvuga ngo gukunda bene data kugumeho, kuko urashobora kubaho hanyuma kugenda kuragabanuka, umuntu agasanga urukundo akunda bene data rwaragabanutse. Ngo gukunda bene data kugumeho. Hariho bene data ni mu nzu, nabo mu nzu, ariko na odora yabo n'abantu, urukundo rw'abantu. N'aya majambo y'Imana mumenye neza ko ibihimbara Imana tuvuze bitanu, mugashobora kuba n'ibindi, ariko kuri ibi nyene tuvuze twagomba rero ngo umuntu yisuzume ko abikwije, twatahakehaniwe, kuko nimba twari hanye tugufise engagement yo guhimbara Imana muri byose, twifuza guhimbara Imana muri ibi. Mbega tuvuze urahimbara Imana. Aha Korneliyo yaciye kuri ijuru ryarasuzumye, rivuga ngo ubuntu bwa Korneliyo bwaduze be no gusenga kwiwe, byaduze biraduga, biba icibutse imbere y'Imana, icifata initiative yo kumugendera mu buryo budasanzwe,
ica imuha ibirengeye kure ibyo yagiriye ubuntu abandi, imuha ibyo abantu badashobora gutanga, imuha kuzura mpwemu yera, imugirira ubuntu bugeretse ku bundi, imuha kunywa ku bibogaboga muri Kristo Yesu, imuha kunywa kuri mpwemu yera. Mbega nawe wisuzumye muri iyi image, muri iyi munzane w'aya majambo, mbega iwawe bimeze gute? Mbega ukwizera umwana w'umuntu niyaza azosanga ukwizera mw'isi? Mbega ukwizera kwawe kugenda kuri stable, kugenda kuri exponentielle, cyangwa kugenda kuri courbe descendante muri no minsi? Ukwizera kuriko kuragabanuka? Mbega guca bugufi kuracahari? Mbega uracihana utsinzwe n'ijambo ry'Imana, cyangwa uvuga ngo ndabizi ndabimenyereye nta ngorane, ukaca utimba gutyo nyene, ugasanga umuntu yakomanaje umutima, ijwi rya mpwemu yera rikamwinginga hanyuma rikanuma, ukibaza ngo ikibazo cabaye rezori, muga nticabaye rezori. Umuti w'icaha ni ukucatura gusa, nta zindi muti uriho, nta zindi solution. Umwanya ntufuta icyaha kitihanywe ntikibora ntigisaza, ngo naho hari imyaka 70 niyo kiba kikiri. Icyaha umuti wacu ni ukucatura ukacihana. Ibyo navyo nivyo vyitwa guca bugufi, kwemera kutsinzwe ukihana icyaha ukacatura ukagiheba. Bitabaye ibyo, naho hari imyaka myinshi, icyaha naho zori imyaka 50 kizoguma kiraho, ntikibozwa n'imyaka yaciye. Icyaha cicwa n'amaraso ya Yesu gusa, niyo yonyene ashobora gukuraho icyaha. Ayo nayo ni uguca bugufi ukatura icyaha, amaraso ya Yesu akakweza. None mbega uracabanguka guca bugufi no kwihana, canke uza waratimvye uvuga ngo warabimenyereye? Nagomba ngo umuntu wese yisuzume muri kano kanya aho tugiye gusenga Imana. Mbega kugira ubuntu urabishishikaye? Mbega waravyibagiye? Mbega warabivuyemwo? Nagomba ngo umuntu aho yisuzuma. Mbega umwete wo kurondera abandi uracahari, haba mu majambo canke mu kubashingira intahe n'ayandi mastrategie yose ashoboka yo kurondera kunezereza Imana mu kuyironkera abandi bihana? Yesu adufashe cyane n'aya majambo y'Imana. Umuntu wese ico yumva akehaniwe aduze ikiganza imbere y'Imana, cyo dusaba umukozi w'Imana adusengere. Pasiteri wacu Charles ace asengera abaciye bugufi bumva hari ibyo bakwiye gutunganya imbere y'Imana, kandi barahari. Yesu abahezagire. Mwizere imbabazi z'Imana, mwizere urukundo rw'Imana, mwizere Imana yarungitsira ijambo nuko igomba kuvura, nuko igomba gukiza, nuko igomba gufortifia. Si ijambo ryo gukondana no kwevariwa ngo ikondane, ni ijambo ryo kwevariwa ngo ifortifie. Nagomba rero umuntu wese yadugije ikiganza yizere. Tugomba dusabe Pasiteri Charles adusengere. Kaza. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Turagushimiye, turagukengurukiye, turagushimiye kuri aya majambo meza y'ubugingo, amajambo yawe mwami adushitseko kuno munsi. Nuhabwe icubahiro ce mu mukozi wawe. Uratwigishije mwami ngene tukwiye kuguhimbara. Ubwoko bwawe mwami ntibwaguhimbaye, nico gituma baciye bugufi bafukamye mwami, bariko barasaba imbabazi. Aho bari baraciye bugufi cyane, barabe wowe jisho ryawe ribona hose, nta nahamwe utabona mwami. Twebwe ntitubabona ariko baraciye bugufi. Ijambo ryawe riratubwiye neza ko umunyavyaha umwe yihanye mw'ijuru haba impundu, haba umunezero, haba umunsi mukuru. N'ubu ni haba umunsi mukuru kuri umuntu afukamye yizeye, ariko ararizwa n'ivyaha yakoze, n'ivyamugoye. Ntiyaguhimbaye mwami. Guhera n'umunsi yifuza guhimbara, yifuza gukora mwami ibikunezera, ibigushimisha. Nuko nuhabwe icubahiro, umwezi umutunganye. Umuntu wese aciye bugufi mwami umuhezagire. Amaraso ya Yesu Kristo amweza, akuraho ivyaha vy'abari mw'isi, amweze mwami, amweze. Uzobukoze, urakoze mwami.
mutima umenetse ntuzokwigera ukengera, muntu aciye bugufi ntuzokwigera umwirukana uje aho uri. Nuko mwami urakoze ko abantu baciye bugufi nusibanganye mwami data twese uri mw'ijuru ibigabitanyo bakoze, hanyuma bandike mu gitabo c'ubugingo. Kwere umunsi baba bana bawe bakunzi bawe bame bakora ibi mwami ibikorwa biguhimbara bikunezera. Uzobukoze urakoze kuvyumvise, urakoze kubejeje n'amaraso ya Kristo Yesu umwagazi w'intama w'Imana. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye. Amen. Amen. Nuko mwizere ubushobozi buri mu maraso ya Yesu, kandi uku kwizera gukurikirana n'ibikorwa byo mu buryo bw'impwemu biza kumvikanira mu mutima ko Yesu hari ico yakoze kubwo guca bugufi. None rero tugomba cyo dusengera abafise imitwaro n'abafise ingwara zo mu buryo bw'umubiri. Yesu abagirire neza, n'umunyabuntu yuzuye imbabazi, agira ubuntu bugaca bukira, kandi muri we yavuze ngo ndabahaye ububasha kuri byose, kumwe muzihumanye ububasha bukiza ingwara buri mu yarabusigaranye abaherezi bo mu isezerano rishasha. None rero twagomba dusabe mwene data mwarimu Edi asha asengera abagwaye, asengera n'abafise iyindi mitwaro kaza. Ego reka dusenga Imana. Mwami Imana, Mana uhambaye kandi ugororotse, turanezerewe cane ingene uduteye iteka ukongera kuvugana n'imitima yacu, kuko dufise ko intumbero nziza kandi wifuza kwidushitsako. Wongeye Mwami Imana kutwibutsa ko dukwiye kumenya neza ibiguhimbara, ibihimbara umwami wacu urabitwigishije kandi udufise ko intumbero. Ibi nivyo bitumye bene data bagira kwizera, baguherereje kw'ivyizigiro, none ntibashimye kwihererana ibibagoye, bahisemo kubiserura imbere yawe. Nawe serukana ubushobozi bwawe Mwami Imana, bwa bundi bwamye bugenda bwikurikiza ijambo ryawe, ibimenyetso n'ibitangaza bigakoreka. Bene data bakire, abamugaye mu buryo bw'impwemu ubamugurure, abagize ibibazo bitandukanye mu buryo bw'umubiri ubatabare, abafise ibisata vy'ingwara ubakize. Ya mishishagu yawe Kristo Yesu igendagende mu ngingo zabo mw'izina rya Yesu. Bumve gusanasanwa guturutse kuhoraho, bumve gukira kuvuye ku Mana. Umuntu wese agira amahoro ashitse, anezerwe mu mutima wiwe, yiterere hejuru kubw'uko atabawe n'uhoraho, aca ashobora gukorera Imana ayinezereze mu buryo bwose atise umutima. Mwemu yera acagera mu mitima y'abasavyi b'Imana nzima, ababashishe kugushingira intahe, kuzana abandi kuri Kristo Yesu mw'izina rya Yesu. Egome ubushobozi bwawe bube mu bantu b'Imana mu buryo bwose, bishugwe mu mpande zose. Icubahiro n'inganji n'ibibi vyawe Kristo Yesu mw'izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Nuko mwizere ubushobozi bukiza buvuye mu ijuru, hanyuma duhe kaze Ankaderere atumenyesha amatangazo kaze. Yesu nashimwe. Amen. Muri iyi ndwi amatangazo muri iyi ndwi ni ibikorwa bizobananya kwa kundi, gusa iyi somene hageze turamukiwe somene yo gusenga kuwa kane, muratwe ko tuza turakabukanya. Rero kuwa kane azoba ari umwanya wo gusenga saa kumi kugeza 18 masaha y'u Burundi, kwari ukongera gutera intege umuntu wese ngo aze ahabe uwo bishoboka. Hama ibisigaye kuri bashasha turakorana ku gatatu no kuwa Mungu, ariko hagati mu ndwi turongera tugakorana. Hariho duhere kwa mbere hari amasengesho hamwe ko kwa mbere ugomba amasengesho umuntu yagomba kuyajamwo arabaza ngene bigenda, abaza abakozi b'Imana canke abankadere, akabaza canke abo muri komite akamurongora ngene bigenda. Hanyuma vyerekeye kuwa gatatu se Afrika irakorana saa n'izo mw'ijoro. Hama kuwa kane CRF nikorana saa 3 kugeza saa 4 zo mw'ijoro, no kuwa gatanu ni muri Azi saa 10 kugeza saa 11. Hama ikindi
twovuga ni ku vyerekeye interpretation. Ukuri harakenewe abantu bagira interpretation ko hari aho babura, kandi murabona ngaha dukoraniye 90% barazi igifaransa, abandi barazi icongereza. Rero kugira ngo umuntu aze kumviriza ijambo ry'Imana agaca abura ngene aryumva kubera atumva ikirundi, none hariho nk'abantu abana baba bavukiye ahantu bavuga igifaransa, akaba afise inyota yo kumva ijambo ry'Imana, canke akaba yagiye ari mutoya akaba afise inyota yo kumva ijambo ry'Imana, akaza mugabo agaca habamwo amajambo adashobora kumva, agaca asubira inyuma, uko murumva ko kameme bibabaje twitwa ko turi abantu bazi igifaransa benshi. None rero numva umuntu wese yotanga uwo mutwaro akakigira umutwaro tukagisengera, kuko haciye igihe kitari gito tukivuga, ariko turiko turabiraba nta evolution nini yabaye gushika ino munsi. Ivyo ndabivuga ko hari aho umuntu akwandikira akakubaza ati mbega ino munsi nta interpretation ihari, nuko aba agomba kumva ijambo ry'Imana, ariko ugaca usanga ntibikunze. None rero ko hari ukucibukanya, twarakivuganye, masire barakivuga, tugakomera tukagisengera kugira ngo vy'ukuri umuntu wese agerageze. Niko murabona turakorana, kandi umuntu wese akoranira ahari. Hari aho usanga umuntu ari no mu tundi dukorwa birashobora gushika, ariko vy'ukuri uwo mwanya nibaza ko twowuha agaciro kanini, kuko mu isaha turiko turakora ntizokwama dukorana, hari igihe tuba twagiye mw'ijuru, ariko mugabo hazojayo abantu biteguye. Rero niko navuga nti twobiha agaciro, c'est pas juste kugira ngo umuntu yikonekite gusa sa présence iboneke, kuko murabona ko hari aho babwira abantu gusenga, ugasanga umuntu abwiye uwa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, ugasanga bose ntibikunda. Ntidukunda ko vyumvikana ko umuntu aba ari connecte mu kandi atari disponible, kandi kumviriza si bibi, mugabo kubera tutabona aho kumugira umuntu ngo nihari kandi atari hari, naco gituma nibaza n'ivyo gusigura usanga bigoye, kuko umuntu avuga ati siyondi, naho ndi connecte siyondi. Nico nibaza gituma ngira petete n'abantu bataboneka, mugabo ngira nivyo niyumvira. Kwari ukongera vy'ukuri gutera intege umuntu wese ngo igikorwa tugifate mu minwe tugikore. Afadeli nye hariho umuntu wo muri Amerika bambaje ati icongereza hariho interpretation, ni ukuvuga ko hariho ugomba kumviriza ubutumwa bwa mu congereza. Mu gifaransa ho hariho unzi ari très régulier, c'est tous les dimanches. Rero iyo hatabayeho interpreta, ni ukuvuga ko haba hariho umuntu yaje kumva ijambo ry'Imana akaryumvirije. Rero murambo barasimbuze menshi, ariko kwari ukwibukanya ko by'ukuri umuntu akwiye uwuvyumva mu mutima, ntiyumvire ngo hariho abandi bariko barabikora, ahubwo ni we wenyene. Yesu abahezagire, amatangazo yarahari. Ego ugize neza kubitwibutsa, kandi ni vyiza ko tuvyumva. Hanyuma nibaza yuko ikindi abantu bashobora kutumva tekinike mangena vyogenda, ariko nayo nko gusobanura nko mu gifaransa nibaza ko benshi bobishobora, kandi nta kigoye kirimo. No mu congereza nibaza ko tutobabura. None rero ufise ikibazo c'ingena tekinike mabisha bigenda, yo kwegera abankadrere bakabivugana. Ntihagire rero nagomba kubarindura, ntumurindire ngo ni ibintu ngo umwe ngo yibwire ngo nta experience ndabifisemwo, nturinda kugira experience ni darutan. Umuntu wese ahubwo tuvyimenyereze, umuntu wese igihe cose hame hariho ushobora gusobanura. Nibaza yuko rero abumvise uyu muhamagara ko boca bavugana na encadreur, hanyuma rero hamwe bikenewe ari kubaranforsa, ari kubagisha inama, ari kubabwira ngene bigenda, bakaba bamubwiye. Hanyuma ikindi gihe kumbure tukazogira umunana wabo tukavugana ngene vyogenda. None rero reka tuce dusaba encadreur nyene aca dusengera, asengere iyi ndwi iri imbere. Ariko iki kintu mukifate nkama umuntu yumva afise uwo muhamagaro, ace abimenyesha encadreur, kugira ikindi gihe tuzosuzumane, turabe, tubivugane, dupozere principe zavyo. Yesu abahezagire. Kaze udusengere. Amen. Mana yacu ugororotse, se umwami wacu Yesu, turagushimiye ko wadukoranije ukaduha kumva amajambo yawe.
turagushima kandi kizotuma tuja mw'ijuru ko ari ukumva y'amajambo yawe tukayizera tugakora ico atubwiye mana nta bindi bintu mana udusaba nuko umuntu yumva ijambo ryawe akaryizera agakora ico umubwiye mana none rero amajambo twayumvise umuntu wese yayumvise mana ntibiherere ngaho ariko mana agende akora igikorwa mana iringa ryose mana uko uduha ubuntu bwo kumviza ijambo ryawe ntibudupfe kubusa ariko umuntu yumva ico uvuga kandi agikore ko wavuze ngo wumva amajambo yawe ntayakore ameze nk'umuntu w'imburabwenge yubatse inzu yiwe ku musenyi igihusi kije gica kirayitwara uko itari ishinze neza mana ariko uwumva amajambo yawe akayakora ameze nk'umuntu w'ubwenge yubatse inzu yiwe ku rutare isegenya riraza ibihusi biraza ariko navyo canke ntaco yabaye uko yari ku rutare natwe turagomba mana kubaka ku rutare turagomba mana kutamera nk'umuntu yiraba mu ciro agaca yibagira mwami iyo umuntu yumvise amajambo ntihashire ku mutima bimeze nk'umuntu yumvirije ibintu agaca avyibagira umuntu amubaje ati mbega bavuze ati ntavyo ncibuka uko atayibuka niko atanikimaza agira mu mutima wiwe none rero dutabara uzoba ukoze mwami utugire neza vy'ukuri urakoze ko wakoresheje umukozi wawe urakoze wakoresheje abaririmbyi imana urakoze ku muntu wese yabaye imbere yawe none rero tugiye gutandukana ujane n'umuntu wese mana mw'izina rya Yesu Kristo mwamujane n'umuntu wese ibikorwa biri muri iyi ngiye gutangura haba kuwa mbere kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu kuwa gatandatu no kuwa Mungu mana uzobane natwe mw'izina rya Yesu twatubwiye ngo ntituzi umunsi canke isaha vyo kugaruka kwawe birashobora n'inzamba ikavuga mw'iriyinga canke ikindi gihe twenyene tutazi uko ari koko atawuzi umunsi canke isaha ariko ico tugusavye mana turagomba umuntu wese mana udushoboze kwama turi maso kudukoranira ngaha twese inzamba niyavuga ntihagire uzoburamwo mana ariko twese uzogusanganire urakoze turagushimiye kuvyumvise mana urakoze ko wabanye natwe tubisavye mw'izina rya Yesu umwami wacu amen amen nuko turarangije umugisha w'Imana Yesu abahezagire amen Amen. amen abafise akanya bashobora kuramukanya akanya gatoya